Mu kigo giheruka mu rugendo rw'igihumbi n'amajana 580, urwo rugendo rwari rwerekeye umugani w'umutunzi yashize urubuye amahanga mu nzira kugira ngo arabe umuntu yogira eforo y'ukurukura mwibarabara. Twarabonye ingene habonetse umugabo w'umukene yariko yidandariza utwamwa, akavuga ati nyamara uru rubuye rurateye ingorane abantu, sinorusiga ngaha, reka ndarutembagaze. Twarabonye ukuntu vyaciye bigenda. Twarabonye ukuntu uwo mutunzi yari yanyegeje munsi ya rwa rubuye inzahabu n'amafaranga menshi, n'agapapuro yanditseko ati ibi ni vy'uwo muntu aza kugerageza gukuraho uru rubuye mwibarabara. Urwo rubuye twarugereranije n'ibibazo bisanzwe biriho mu gihugu c'u Burundi, ibibazo biduhanamiye. Narababwiye nti mu cigwa gikurikira tuzorabira hamwe ukuntu twotora umuti w'izo ngorane zitumaze kw'imyaka myinshi. Uwo munsi rero wageze n'uno munsi. Reka ntangure kubatera inkuru y'ukuntu ivyo bintu vyajemwo. Nuko hari hagati y'umwaka w'ibihumbi 2016 n'umwaka w'ibihumbi 2017. Narashitse ahantu ubuzima burambana nabi. Ndashikaho nkora akazi ko gutwara umwavu. Ivy'amadiporome ndavyibagira vyose. Nari nibereye umupipo ngaho, ibintu vyarancanganiye ko ntabona amerekezo y'ubuzima bwanje. Niho gutangura gusaba Imana nti Mana, nyereka ico wandemeye, nyereka ico wemereye ko nza kw'isi. Ivyo ari byo vyose ntiwandemye kubw'igihamana, ntiwemeye ko mbaho ata kintu nje gukora. Ndemera nti ubu vraiment simbona epfo, simbona ruguru, simbona hirya, simbona hino. Nico gihe nari nkiriko ndaca ibiraka vyo gutwara iyarara, nje gutwara iyarara ngaca nja kudandaza imisigati n'utwamwa. Narumva kabisa ko ubwo buzima buremereye, nkumva yuko mbayeho ubuzima ntategerezwa kubamwo. Hiyumvira ni none bagabo, abarundi Imana yaturemye ngo tubeho uku nyene. Niko guca ntangura kumva rero buke buke ntebagabo ibi bintu ntibishobora kubandanya uku. Erega tuguma twiyumvira ngo abantu bazotora umuti, bazotora umuti, bazotora umuti, tuzoguma muri ibi nyene, dupfire muri ibi nyene. Ahubwo reka nanje ndabe yuko nogira uruhara mu gutera umuti w'ibibazo. Ivyo bintu rero bitangura gukura muri jewe ku munsi sinahengeshanya kuvyiyumvirako. Aho ivyo navyiyumvira ntaha muri ka kazu nabereka, mu nkundire ngenda ndaca ku masonga, sinobivuga vyose kuko vyokuzura mu gitabo kikaba kinini cane. Nuko icari mu mutwe cari icayi, nanje ntegerezwa kuba mu bantu batora umuti w'ibibazo bihanze Uburundi. Niho gutangura gusoma rero ndondera ibijanye n'ivy'Uburundi, vyakahise ku Burundi, mbega ibi vyatanguye gute, ibi vyazanye iki, vyateye ingorane izahe. Hafi yaho naba hariho kaminuza, hariho abantu tuzinanye bariko baraca master. Je mpejeje akazi ku mugoroba ngaca nja kuri ya kaminuza. Kuri iyo kaminuza n'ukuri nta ngorane bantera, bari abana beza. Ngaca ninjira aho baba bafise sare irimwo amamashini menshi, kandi hakaba hariho na internet. Babagenzi bariko bariga, bari muri etide, nanje nkaja ku mashini rondeza vya bindi namye niyumvira, rondeza wara nkandika batahana ibipapuro umurundo, tugatahana nabo bavuye muri etide. Murumva akantu bariko baraca master, nanje mwumvise ivyo ndiko ndarondeza.
ndabandanya uko baja kwishure nanje nikubita hahantu nkarondeza ngacukura ngasubira ngacukura. Mbega nibihe bihugu vyagize ingorane nkizi dufise, babikemuye gute ivyo bibazo? Mbega natwe ducishije muri iyi nzira vyoshoboka, ducishije muri iyi hoho vyokunda? Voilà, ibintu nk'ivyo niyo vyari mu mutwe, nivyo narondeza. Ibi ndiko ndababwira ni ivy'ukuri. Abo bagenzi bariko baragira iyo mastere bariho kandi ndazi yuko bariko baranyumva. Aho naba barahazi neza, nerekanye iyi nzu, nkerekana aho nakorera ibikorwa, baca bahibuka. Umunsi umwe rero ndiko ndarondeza, nsubira ndondeza, rondera, soma igitabo c'uyu, soma igitabo c'uriya, yanditse ibi na biriya. Mbega nokuramwo ivyomfasha gutora inyishu. Nyiriko ndazunguruka muri ivyo nyene, murumva kuri interinete ntaco ninona. Haba hari wifi yihuta nk'urusase, ukiritse ku kintu caza nk'umuravyo. Niho guca mbona ibintu vyanditswe n'umugabo ahambaye. Uwo nawe si uwundi, n'umuperezida agira 40 yatwaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari Perezida Ronald Reagan. Somye amajambo yanditse, naravuze nti wow, ibi bintu nivyo. Reka namwe mwumva amajambo yanditse. Yanditse ati, within the covers of the Bible are the answers of all the problems men face. Aho rero naciye mbanza ndahagarika, ndavuga nti canke icongereza kiransovye, somye ibitari vyo canke bimeze gute. Ngerageje kubisigura mu Kirundi, yavuze ati, muri Bibiliya, nico gitabo ca Bibiliya, harimwo inyishu z'ibibazo vyose bihanze abantu. Aho rero ivyo nabibonye, nariko ndaraba mu bindi bitabo, nashuhije umutwe, nzaseruka kuri iri jambo. Niko guca rero mvuga nti kumbe nahari vyiza gusoma ibindi bitabo. Ubu rero narose intumbero y'igitabo nisunga kugira ngo ntore inyishu ya ca kibazo nari mfise mu mutwe. Ndavuga nti iri jambo ryavuzwe n'umuntu ahambaye nk'uku kw'isi. Ivyo ari byo vyose nta muntu n'umwe yamuhinyuje. Niho guca mvuga nti nanje ngoma nsome iyo Bibiliya, subire ndayisome gushika ntoye inyishu y'ibi bibazo. Vya bikorwa nariko ndakora, gutwara umwavu, ndandaza, eka twa dukorwa twansahiriza. Niho guca ngenda ahantu rero, ndiherera, ndikonsantra neza, ndasoma Bibiliya, mfise intumbero. Bantu b'Imana, ndasoma Bibiliya, ndayisoma. Apana vya bindi vyo gucishako. Mfise ikaramu aho nandika, ndiseriye. Ntimwumvise ihangiro nari mfise gayemwe. Nsanga Bibiliya n'igitabo gihambaye cane, kirimwo ibintu vyinshi cane. Kanatsinda murabona yuko ari igitabo kinini. Ndabaha akarorero gatoya. Je nize amategeko kw'ishuri. Ayo mategeko yose nize, amaprincipe yose nasanze ari muri Bibiliya. Ndatahura n'ukuntu ibwirizwa shingiro ry'Abanyamerika baryanditse barongowe na Bibiliya. Kanatsinda Zaburi 119 ku murongo w'105, ijambo riravuga ngo, ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Uwo bita James Madison yanditse ibwirizwa shingiro rya Amerika, bamwita the father of the constitution. Yari yize Bibiliya nico bita filosofi politique. Perezida agira gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita Thomas Jefferson. Yaravuze ati, je nasomye ibitabo vyinshi, ati mugabo nasanze Bibiliya arico gitabo ca mbere kw'isi.
byumvikana yuko yasanze arico gitabo ca mbere gikomeye kirimo ibintu bikomeye. Umuperezida wa leta zunze ubumwe za Amerika nyene yitwa Theodore Roosevelt yaravuze ati gutahura Bibiliya bisumba kuronka inyigisho za kaminuza. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika nyene yitwa Wilson Woodrow yaravuze ati mu gihe wasomye Bibiliya utegerezwa kumenya yuko ari ijambo ry'Imana kuko n'urupfunguruzo rw'umutima wawe, n'urupfunguruzo rw'umunezero wawe, n'urupfunguruzo rw'ivyo utegerezwa gukora, n'urupfunguruzo rw'inshingano zawe. Perezida John Kennedy aravuga ati umushinge canke ico twisunga muri kino gihugu, principe iki gihugu kigirako yamye n'ubu niyo kandi izokwama ari in God we trust. Iri jambo rero abantu benshi usanga barishize ku ma business yabo, ku modoka zabo, ku ma otokora, in God we trust, in God we trust. Murazi yuko ari ryo riri no kuri ya madolare tubuze, in God we trust. Iri jambo rirahambaye cyane. Iki nico civugo canke motto y'abanyamerika. Riravuga ngo mu Mana niho hari ivyizigiro vyacu. Candarondeza rero ndavuga nti none gabasha iri jambo barikuye hehe muri Bibiliya? Zanga hari amajambo asa niri muri Bibiliya. Ugiye muri Zaburi 56 ku murongo wa 11 haravuga ngo Imana niyo nizigiye sinzotinya, none abantu boshobora kuntwara iki? Muri Zaburi 118 ku murongo w'8 haravuga ngo kugira uhoraho ubuhungiro kuri nikimazi kuruta kwizigira abantu. Yeremiya igice ca 17 ku murongo w'7 arahiriwe umuntu yizigira uhoraho, uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Abanyamerika rero bamaze kunyugwa na Bibiliya basha bavuga ngo in God we trust, mu Mana niho hari ivyizigiro vyacu. Mwiyandi majambo bati mwijambo ry'Imana niho hari ivyizigiro vyabo. Aha rero maze gusoma ibi naciye numva ishaka ryinshi cyane ryo gusoma Bibiliya. Numva Bibiliya iraryoshe. Ibwirizwa shingiro rya Amerika rimaze imyaka myinshi cyane kandi ntirirahinduka. Iryo bwirizwa shingiro ryarakomeye rirakomezwa kuko ryubakiye he? Ryubakiye ku ijambo ry'Imana. Gushika ubu Amerika ni gihangange ca mbere ku isi. Amerika niyo ya mbere ikomeye ku isi mu bigwanisho, mu butunzi, mu bijanye na technology. Eka abantu benshi bafise indoto yo gushika muri Amerika, kuba muri Amerika. Nawe uri kuranyumviriza uravuga uti basha ico nshikana muri Amerika kabisa. Aha rero murumva yuko hariho abagabo basomye Bibiliya bakayishira mu buzima bwabo, bakayishira mu bihugu vyabo. Ivyo bihugu vyabo biba ibihambaye ku isi. Ndavuga nti ko twebwe none tuguma duhegekeye ama Bibiliya mugabo ntihagire ico bitumarira, biva kuki? Ntasanga biva kuri bya jambo riri muri Luka igice ca 6 ku murongo wa 46 haravuga ngo kandi munyitiriki mwami mwami ntimukore ivyo mvuga. Twebwe rero aho bipfira turasoma amajambo ari muri Bibiliya mugabo ntituyakora. Muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 22 haravuga ngo kandi mube abakora ivy'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha. Aha niho twagesereye, niho twasinzikariye. Turavuga ivy'iryo jambo tukavuga ngo havuga uku, Bibiliya ivuga uku na kuriya, mugabo ivy'iryo jambo rivuga bikatunanira gukora. Ivyo rero bitunaniye gukora tworonka wa mwidegemvyo gute? Tworonka wa munezero gute? Tworonka bwa buzima bwiza gute? Voilà, karakonjishijemo. Ukaba ufise Bibiliya ntuyigereranye n'ibindi bitabo wowe ufise ngaha mu kabati kawe. Murahejeje kumva rero icyatumye nja muri Bibiliya
nkayisoma n'inguvu zanje zose. Bibiliya nayisomye inshuro 2 ndayiheza. Murumva ko uwo mwete wari uw'ibisazi nari nkuye muri aya majambo abagabo bavuze. Voilà, reka rero nce ngaruka kuvyiwacu. Ndasoma ya Bibiliya rero kugira ngo ndabe ukuntu twotora umuti w'ibibazo biduhanze twisunze ca gitabo cafasha abandi, ya Bibiliya. Mu gice ca kabiri turabira hamwe resulta, ivyavuyemo, ivyo natoye. Ubu ibintu biri kerere ugasanga nawe ivyo bintu ari vyo, nawe uvyemera. Duca dufatana amaboko tuje hamwe muri ya application tugira urugendo rweranda. Dushire ijambo ry'Imana mu ngiro, hanyuma dushike kuri vya biganiro, dushike kuri ya mahoro arama, dushike kuri rya terambere. Naho mu gice ca kabiri